Muramutse umuganga yanyandikiye avuga ati hero musemerera mumeze neza je ndashima ndi Burundi neza na neza muri province runaka centre runaka nase kuyivuga kubera kumbure itari vyiza hama ico nshikiriza ni ikintu kibabaje nahuye naco ejo mu gatondo ndi umuganga asanzwe nakiriye umuntu aje ava mu barabu mu gitondo cejo itariki 26 z'ukwa kabiri 2026 c'umuntu yahora mu barabu yasutsweko amarike amen n'abakoresha biwe hama amara ukwezi arwaye ubushe batamuvuza ariko ibintu mana b'Imana yashitse ino mu Burundi afashijwe n'ababimenye bakora iyo mu barabu jewe yanshikiriye yakamye amaraso kubera ubushe yagize ntaco nari kumufasha atari kumurungika ku bitaro vya leta none nkabaza iyo harungitswe abantu gushakisha leta nta ruhara iba ifise ku bene gihugu merci semerera ntuvuga izina ryanje bon ntajye mvuga en fait bon kubera ica navuze ko ntavuga ibintu vya politique mugabo hari nabwiye abantu biteze ko leta izoza kubasaidia mube murabivanamwo abantu muri mu barabo murakwiye kurondera ukuntu mugira collective yiwanyu c'est pas sinzi ukuntu mubigenza ariko mukarondera izindi nzira murondera ubufasha ubutabaza sinzi niba mwogira kwitishira hamwe canke hakaba abadiaspora bitanga bakabenevora kuza barabavugira et surtout mukaraba yuko ikintu cyo kuvugwa kiri clair ukuntu umuntu avuzwa gwaye nubwo atoba yaturiwe gwaye n'ingwara est-ce que yovuzwa gute yoba assurance yoba amasezerano ko ashaka kuja mu bitaro vya leta byo mu cyo gihugu arimwo ko kuri jewe mu hugu ndimwo umuntu wese agwaye aravuzwa nta muntu ushaka kuba wahiye ngo bakuriza indege banza kukuvura ugafuma bakwishuza mugabo wavuwe sinzi murako bimeze mu barabona ko badufatanye nk'abantu b'imbohe so ikibazo c'ubuvuzi en general mukwiye kukirabira abantu baje mu barabu kenshi na kenshi ikibazo itaye mu gishugurikiye naho ndagishugurikira nijo cyo naho amasendeka y'abarimo amasendeka y'abaganga amasendeka y'abari amasendeka y'abariya kuko ataye mu ivugiye nta wundi muntu abavugira hanyuma icy'uburwayi mukaraba hariho ibintu byita assurance nivyo abantu benshi batari mu bihugu byo baba bafise canke mukarako mu contract bashiramo yuko umudomestic worker umuntu akora mu nzu avugwa nk'umwene gihugu ivyo mukaraba ukuntu mu bisaba bikaba biri muri contract hanyuma hagaca ikintu bita pastoral care ico mashiramo yarabananiye doye muraba ukuntu umuntu ahohotewe yo kwitwara hehe bo jewe naninzi yuko mu bisugu byose harimo ahantu umuntu ashobora kwitwara umuntu guswa kwa marike ugaca yidagadagira ari ibintu biri obvious biboneka nta sense bifise kuri jewe bo rero sinamenye ibintu by'abarabo mu byo kuri jewe byananiye kandi ncese amaso nk'ayabara ko ntabaye sinzi exact mu kuntu batereta abantu ariko je novuga yuko umuntu aje muri abarabo muraba ko iyo safety net zihari yaba assurance yaba protection uvuga legale mukaraba ukuntu mubi nibaza ko antuka muri siècle mushaka kurondera ikintu kiba protege kiba coveringa umuntu agize ikibazo nk'icyo ca telefone n'ingona n'ingoga umwe hakaba emergency yo kukuvuza kumbure kuburana kaza mu nyuma gaho ka wavujwe je no sais pas mugabo nkuko nabivuze you are on your own mugomba kwimenya ukuntu muyorganiza malheureusement abantu tuzika cyo kwiorganiza iyo hari ikintu c'akamaro mugabo hageze ikintu cy'umunsi mukuru tuyorganiza mutarabye ukuntu muyorganiza abantu muri bo barabo nta kundi no kwemera mugapfa uko babafashe nta kundi je no bivuga sawa mugira umunsi mwiza.